Mpwemu w'Imana aravuga n'ijwi ry'Imana muri twebwe. Umwana wanje aheruka kumbwira sinzi ki ahantu yari tweko turayaga ariko arambwira ngo mama ngo nari muri ibi bintu gutya ngo hama ngo nca ndumva ngo ijwi ryawe ngo aho hantu narindi ngo ndumva umbwiye umva nkuko umenga ngo ndakumvise ico wocumbwira muri uwo mwanya uko no kwifata. Hama sinzi nge ncaramubwira nti urazi ko wumvise ijwi ryanje mugabo hajya yari mpwemu yera agukebuye mwijwi ry'uzi ya mama muhora muyaga. Rero bice bintuma gusubira no kwiyumvira kuma kuri kungene ico ari ikintu dushobora kumva yuko ari ikintu gisanzwe twumva ko turagitahura kumva yuko uri ahantu cancane uri mu makosa je vyaranshikira kenshi ndiko ngire nk'inkosa nkaca numva ijwi rya mama riravuze no kuri aho hantu kandi hari ukuntu naca numva yo niyegeranye subira mu kibanza canke ukigirira umuroberi nyene ukavuga uti okay sindakumvise si uri mugabo hari ukuntu wumva umenga n'ukuri ari ngaho n'ukuri mama aramvugishije kandi uragira n'igitinyira ukuntu uko rero nza ndegera Imana niko nagiye ndatahura uko usoma ijambo ry'Imana uko wumva ubona ingene Imana yiyumvira wiga ijambo ry'Imana no kuri rigateba rikaba muri wewe amen ukaba ribamwe rikaba muri wewe niko uri mu situation atandukanye ushobora no kumva ukibaza uti nka anye Kristo yovuga iki urumva urashobora no kuvyibaza cyangwa kumva gusabira kuduzemwo amen. Hajya tuvuga ngo mpwemu yera ngo n'umuntu c'est la personne de Jésus muri twebwe musanzwe ni nkuko onye wumvise ijwi rya mama wawe cenga papa wawe canke wari we wese rikuvugishije aho mutari kumwe ukumva wori ukumva rirakuderangije canke n'ukuri riraguhaye impanuro warukeneye muri uwo mwanya uba wumvise la personne mugabo ntumukora ko by'inyama n'amaraso mugabo tellement mwarabanye urazi umenga ivyo yakubwiye biraduga ivyo waruzi ariyo nibindi wumva umenga muri uwo mwanya urahanuwemwo uko umenga urinjiye mu vyimviro vy'uwo muntu kubera tellement mwize kubana kubera mufata n'umwanya hamwe amen.